Ijambo tugiye kuganirako ni ijambo rivuga ngo umwuhagiro w'ivyaha vya kera. Haleluya. Umwuhagiro w'ivyaha vya kera. Yesu ashimwe. Rero turagiye turasoma hano icete c'Abaheburayo igice ca mbere ku murongo wa mbere gushika ku murongo wa 4. Umwuhagiro w'ivyaha vya kera. Yesu ashimwe. Turi kumwe. Haravuga ngo Abaheburayo icete c'Abaheburayo igice ca mbere kuva ku murongo wa mbere gushika ku murongo wa 4 haravuga ati mu bihe vyinshi no mu buryo bwinshi Imana yavuganiye n'abasogokuruza kera mu kanwa k'abavugishwa nayo. Muri iyi minsi y'iherezo yavuganiye natwe mu kanwa k'umwana wayo uwo yashizeho kuba samuragwa wa vyose, niwe yahaye kurema isi. Uwo kuko yari ugukayangana k'ubwiza bwayo n'ishusho y'akameremere kayo, kandi ashigikiza vyose ijambo ry'ubushobozi bwiwe, ahejeje gushiraho umwuhagiro w'ivyaha, avyagira iburyo bw'icubahiro mu bwami bwo mw'ijuru, amaze kuba uhambaye kurusha abamarayika, nk'uko izina yarazwe rirengeye ayabo. Hano muri kino gisomwa twabonye bavugamo iri jambo ryagarutse aha ku murongo wa 3, aravuga ngo uwo bariko bavuga Kristo, ngo kuko ari ugukayangana k'ubwiza bwayo n'ishusho y'akameremere kayo, kandi ashigikiza vyose ijambo ry'ubushobozi bwiwe, ahejeje gushiraho umwuhagiro w'ivyaha. Haleluya. Rino jambo uravye ikibanza rifise muri kino gisomwa, urabona yuko rifise ikibanza kimeze nk'ipfunyapfunyo canke le résumé y'igikorwa Kristo Yesu yakoze. Haleluya. Rero turiko turaraba dusanga ari jambo rikomeye cyane, kuko turabona bavuga Kristo ariko kandi bakavuga yuko yaje inyuma y'abahanuzi, abavugishwa ab'Imana yakoresheje kera. Nukuvuga ngo iri jambo rifise ikibanza gikomeye, kuko Kristo yaje gushitsa ivy'abavugishwa bavugishijwe. Kuko abavugishwa ico bavugishijwe hakuru ugishize hamwe kwari uko abantu baza ku Mana, kwari uko abantu bava mu nzira zabo, inzira bazimiriyemwo bakagaruka ku Mana, kwari ukumenyesha izete de message batwara ubutumwa bw'Imana. Ariko tubona Kristo wewe ntiyazanye message gusa, ariko ngo yarashizeho. Haleluya. Ngo il est l'accomplissement des prophéties. Yesu ashimwe. Nico gituma nk'umuntu yashizeho umwuhagiro w'ivyaha, rikaba ari ijambo riza gushitsa ivy'itanguriro vy'ivya kera Imana yashatse kuva kera. Tubona iri jambo rikomeye cyane. Haleluya. Rifise ikibanza kidasanzwe haba mu muntu atarizera, ariko kandi riguma riremereye kubizera. Tuvuze umwuhagiro w'ivyaha si ukuvuga ngo warahejeje. Turaza kubona yuko hariho ivyo utegerezwa kubandanya wubaka kw'iri jambo. Haleluya. Yesu ashimwe. Rero iri jambo rivuga umwuhagiro w'ivyaha vya kera ni jambo rikomeye cyane. Haleluya. Ubundi shengero ry'Imana, umuhamagaro wo kuva mu vyaha abantu babamwo, ubuzima bw'ivyaha bw'uburyo bwose, kwiyumvira inabi ku bandi, kwihora, inzigo, urwanko, kubesha, kwiba, gusambana, bushakanyi,
amayeri y'uburyo bwose yubakiye ku cyaha. Ngo umuhamagaro wo kuva mu byaha ubundi si umuhamagaro w'umupasitori, si umuhamagaro uva kuri pasitori ahamagariramo abantu. Murabona ko dukoranira mu ishengero rya MINEVAM Kigobe. Umuhamagaro wo kuva mu byaha si umuhamagaro w'ishengero, ariko tubona ko ari umuhamagaro w'Imana w'ibihe byose. Haleluya. Si uw'abatarakizwa gusa, utangurana no guhamagara abava mu byaha, ariko ubuzima bwacu buguma bwubakiye kuri uyu muhamagaro, haleluya, wo kuva mu byaha. Yesu ashimwe. Nicyo gituma rero iri jambo rirakomeye cyane ugiye kuraba mu buryo bwose. Haleluya. Rero icyo dukora, turaza kuvuga ibintu bimwe na bimwe twokura cyane bifatanye n'iri jambo rivuga ngo umuhamagaro w'ibyaha bya kera. Yesu ashimwe. Haleluya. Rero ikintu cya mbere tubona turiko turavuga iri jambo umuhamagaro, umwuhagiro w'ibyaha bya kera, icyo twobanza kuvugana ko nahuva, mbega wubakiye he? Yesu ashimwe. Icyo tubona ni uko ufatanye n'iby'Imana ngo yatubaririye hehe? muri Kristo Yesu. Kuko twebwe ab'iki gihe, abururunganwe, abantu b'iri sezerano rishasha, ngo Imana yababaririye mu kanwa ka Kristo Yesu. Haleluya. Kubera iki? Kuko Kristo niwe tuboneramo umwuhagiro wo kuva mu byaha, cyangwa umwuhagiro w'ibyaha tuwubona mu izina rya Yesu. Nta handi uva. Umwuhagiro w'ibyaha ntuva mu ndero ndundi. Umwuhagiro w'ibyaha ntuva ku nkoni zo ku ishuri. Abigisha baradukubise cyane ngo duhinduke, nta cyavuyemo. Abavyeyi baradukubise cyane kugira ngo duhinduke, nta cyavuyemo. Haleluya. Ndibuka igihe umuvyeyi wanje yankubita, akankubita cyane. Icyo yashaka ko mpinduka. Ndibuka ko icyo gihe hageze n'igihe azana imbugita. Ntiyashaka kunyica, ariko yashaka ko mpinduka. Agera aho nkanga azanye imbugita. Agera aho akoranya n'umuryango wose, arababwira ati ngomba ndamwica. Kwari kugira ngo mpinduke, ntiyagomba kunyica. Ariko icyo nibuka ni uko narushirije kuba mubi. Narushirije kuba mubi. Ariko hashimwe Yesu. Haleluya. Sizi ibyo bagukoreye, sizi icyo bakoze, ubu strategy bakoresheje, icyo bagukoreye kugira ngo uhinduke kuva ukiri muto. Ariko umwe wese afise aho bakoreye kugira ngo ahinduke. Yaba umwigeme, yaba umuhungu, hari ibyo wibuka bidasanzwe, cyane cyane ab'imfura. Abana ba mbere barakubitwa bakanoga, kubera iki? Bashaka baba akarorero. Ariko hashimwe Yesu Kristo. Haleluya. Niwe yashoboye gushiraho umwuhagiro w'ibyaha mu buzima bwacu. Nicyo gituma icambere, iyo tuvuze umwuhagiro w'ibyaha bya kera, ikintu cyambere tubona ikimazi Yesu Kristo yatanze ku musaraba. Haleluya. Na handi umwuhagiro w'ibyaha wavuye ni mu kwitanga kwa Kristo. Yesu yitanze wenyine ubwiwe. Haleluya. Nk'ikimazi cy'ibyaha ku musaraba. Mu yandi majambo, ikimazi cya Kristo cy'ibyaha nicyo kitwinjiza mu mwuhagiro w'ibyaha. Haleluya. Si mu nkoni, si mu mpanuro, si mu gufatirwa ibihano, si mu kugarirwa ibi na biriya, si mu kwicarika cyane. Hariho n'igihe abavyeyi bavuga ati uyu mwana ko yananiranye tumurungike muri interna ruguru.
umwishe kabiri, kuko muri interna nta mwuhagiro w'ivyaha uriyo. Haleluya. Abandi kubera kanoti ari kenshi bakakihenderamo ngo uyu mwana murungike muri Afrika y'Epfo, aho mvuze ni hafi. Birashoboka ko uyu mwana hari icyo azovamwo niyavi iruhande y'abavyeyi, akiga guteka, akiga kwisasira. Oya, ingwara arayigendanye. Haleluya. Umwuhagiro w'ivyaha uva muri Kristo Yesu. Haleluya. Hariho n'ibindi bigo turungikamo abantu hirya no hino by'abapisikologe n'iki ngo basingene bazomufasha, ntibikunda. Dukeneye Kristo Yesu, niwe abonegwamwo umwuhagiro w'ivyaha. Haleluya. Rero dusomye hariya mu cece c'Abaheburayo, twosubira inyuma aha nyene mu cece c'Abaheburayo igice c'icenda ku murongo wa 24 gushika ku murongo wa 26. Baheburayo igice c'icenda ku murongo wa 24 gushika ku murongo wa 26. Avuga gute? Haravuga ngo kuko Kristo atinjiye ahera cyane hakozwe n'intoki h'ikigereranyo cyaho ukuri, ariko yinjiye mu ijuru ubwaho kugira ngo aduserukire imbere y'inyonga z'Imana, kandi ntiyajanyweyo n'ukwitanga kenshi nk'uko umuherezi mukuru yinjira ahera cyane uko umwaka uheze ajanye amaraso atarayiwe. Kuko iyo biba bityo aba yarakwiye kubabazwa kenshi uhereye ku kuremwa kw'isi. Yamara ubu yabonetse rimwe ku iherezo ry'ibihe kugira ngo akuzeho icyaha ukwitanga. Haleluya. Ni ukuvuga ngo Kristo yakujeho icyaha ukwitanga nk'ikimazi ku musaraba igorogota. Haleluya. Ngo babaherezi batanze ibimazi kenshi vy'ivyaha bashikana amaraso y'ibikoko, ngarikayo ngo nibimazi bitashoboye gukuraho icaha. Ariko Kristo we ntiyatwaye vya bimazi bishikanye n'abantu wenyene, lui en personne yitanga nk'ikimazi, atanga amaraso yiwe. Ngo ntiyatanga ikimazi muri ya mahema ya kera bashikanamwo, ariko wewe ngikimazi c'amaraso yiwe yagitanze aheraho mw'ijuru. Ngagitanga rimwe, nguko kwitanga gutuma Imana ikuraho icaha. Haleluya. Nungu umwuhagiro w'ivyaha wavuye mu kwitanga kwa Kristo Yesu. Hashimwe Yesu. Haleluya. Ubundi umwe wese mu bakijijwe, Bibiliya ivuga ngo Yesu ngo yaramwitangiye mw'ihema ry'ahantu ho mw'ijuru. Bisigura ngo Kristo yashikanye amaraso yiwe imbere y'Imana. Aravuga ati, Mana, uriya mwigeme uriya musore yarananiranye, mugabo naho yananiranye nje nzanye ikimazi cy'amaraso yanje kubwiwe. Ko bivuga ngo Yesu yaratwitangiye, yatwitangiye mw'ijuru, atwitangira imbere y'Imana, aduserukana imbere y'Imana, ashikanya yiwe maraso. Jésus t'a présenté, t'a représenté, yarakwitangiye, aje imbere yawe, aje imbere y'Imana, avuga ati piyo barakubise biranga, piyo baraboshe biranga, yagiye muri interna biranga, bamurungitse hanze biranga. Mugabo oya ntibigeze bandungika hanze. Haleluya. Yesu ashimwe. Imana yonyene nizo ndungika he, abavyeyi ntibandungisa hanze mugabo barankubise. Yesu ashimwe. Anyitangira imbere, ajanya yiwe maraso, aravuga ati, Mana, nguyu ndamuzanye. Haleluya. Ndonka umwuhagiro w'ivyaha. Kubera iki? Jésus m'a présenté, Jésus t'a présenté, yagushikanye imbere y'Imana. Haleluya. Akuronse umwuhagiro w'ivyaha.
icambere wo kwandika umwuhagiro w'ivyaha vya kera nta handi uva, wavuye mu kubabazwa kwa Yesu, wavuye mu kwitanga kwa Yesu. Ubundi bibene data, igituma ubukristo bujamo intege nke turabita batubwiye ngo gukizwa ni kuva muri katolika ukaza muri MINEVAM. Katolika na MINEVAM, katolika n'amashengo y'abakizwa ugasanga baravugana. Kubera iki? Twahushije inzira y'agakiza. Si kuva mu ishengero uja mu rindi, si kuva mu nyambaro uja mu yindi, si kuva mu kwimwosha uja mu bipara, si kuva mu mamesha uja mu tunatirere. Oya, Yesu Kristo yarababajwe kugira ngo wuhagirwe. Yesu yaritanze kugira ngo wuhagirwe. Ibi iyo ari umuco, agakiza kawe kaba kazima. Haleluya. Kuko utahura neza ofo aho kava mu kwitanga kwa Yesu, kava mu kubabazwa kwa Yesu, kava mu cyo Yesu Kristo yakoze. Haleluya. Rero iyo wabitahuye ubu umukizwa mwiza, haleluya, atahura ibyarimo. Ikigira kabiri, iyo tuvuze umwuhagiro w'ivyaha vya kera, icyo dutahura ni iki? Dutahura ukwizera. Haleluya. Kuko umwuhagiro w'ivyaha, Bibiliya itubwira ngo Yesu amaze gushiraho umwuhagiro w'ivyaha, ngo umwuhagiro w'ivyaha Yesu yawushizeho, uza uhari. Tukiri mu vyaha wari uhari, n'abari mu vyaha uyu munsi bakwiye gutahura ko uhari. Haheze imyaka 2000 birenga umwuhagiro w'ivyaha Yesu awushizeho. Tukiri urusoro, tukiri mu vyiyumviro vy'Imana, twebwe tutarabaho, umwuhagiro w'ivyaha wari uhari. Rero kugira ngo ube mu buzima bwawe, ube ukuri mu buzima bwawe, ube uw'Imana ishaka, yaciye mu mwuhagiro w'ivyaha kugira ngo uyu munsi tuvuge umwuhagiro w'ivyaha vya kera. Ukwizera. Iri jambo kwizera, tubona uku abahanuzi Imana ngo yabarungika kugira ngo bakigwe, imesaje batwagwe yakigwe, niko na Kristo Yesu Imana yamutumye kugira ngo umubonye amwakire, umubonye amwemere. Kuko kwemera Yesu nivyo bituma tuhagarara mu mwuhagiro w'ivyaha. Nimukumwemera, nimukumwizera. Ugiye hariya muri Yohana, ubutumwa bwiza bwa Yohana igice 8, Evangile de Jean, Yohana igice 8 ku murongo wa 24. Yesu aravuga ati, nico gitumye ndababwira ko muzopfira mu vyaha vyanyu, kuko mutizera ko ndiwe, muzopfira mu vyaha vyanyu. Urumva Yesu ivyo avuga? Igihe yaza abayuda, gushika n'ubu bavuga ko abayuda bakirindiriye Yesu, ntibaremera ko Mesiya yaje. Nico gituma batamwemeye, ntibemeye ko ari we. Nico gituma Yesu ababwira ati, nico gitumye ndababwira yuko muzopfira mu vyaha, kuko mutizera ko ndiwe, muzopfira mu vyaha vyanyu. Haleluya. Ubundi shengero ry'Imana, uyu mwuhagiro w'ivyaha vya kera, kuri bamwe iri jambo kumbure rishobora kubagumira. Kubera iki? Icambere, iyo tuvuze yuko ufatanye n'ukwizera, ugomba kumenya yuko umwuhagiro w'ivyaha nutangurana n'akigoro kawe, sivyo ukora. Kuko Tito 3:3, ijambo ry'Imana rivuga yuko ngo nitwakijijwe n'ibikorwa byo kugoroka twakoze, ngarika Imana ngo yadukirishije ukozwa
ukuhagirwa. Yadukirishije umwuhagiro w'ivyaha. Yesu ashimwe. Sinzi ko muvyumva. Ntiyadukirishije ibikorwa twakoze, ngo yadukirishije ukozwa. Imana yadukirishije Yesu. Mwijuru si ibikorwa uzotwara imbere. Hari abantu bazi ngo ninaraba abagwayi cyane Imana kumbura izondeka. Ninitangira ishengero cyane Imana izondekura ninjire. Ninatanga ivyanje cyane Imana izondekura ninjire. Ivyo ni ibikorwa vyiza uhamagarirwa. Mugabo au départ ikizotuma wemegwa ukabana n'Imana ibihe bidashira n'umwuhagiro, n'ukwezwa. Wejejwe nande? Utejejwe n'ingeso nziza, utejejwe nuko watanze amahera cyane, utejejwe nuko wari umuntu akundana cyane, wejejwe na Kristo Yesu. Biratahuritse bene data ngo si ibikorwa twakoze, ngo twakijijwe n'ukwezwa, ngo ikidukiza n'umwuhagiro w'ivyaha. Haleluya. Rero ikindi twokongera ko ugiye mu Baroma igice ca 5 umurongo wa 17 havuga gute? Haravuga ngo kw'igicumuro cy'umwe catumye urupfu rushigwa ku ngoma n'umwe, abakira ubuntu n'ingabire yo kugororoka bisesekaye. Mu yandi majambo, abakira ubuntu n'ingabire y'umwuhagiro w'ivyaha. Bisigura ngo umwuhagiro w'ivyaha turawakira, nituwuca, nituwukorera, tuwakira mu kwizera. Nshobora kuvuga ati none habuze iki ko ngerageza nkaguma mvuga nabi? Habuze iki ko ngerageza nkasanga nabikoze? Habuze iki ko ngerageza nkasanga nabeshe? Habuze iki ko ngaragara nkasanga naciye inyuma y'umugabo? Nta kibuze, hasigaye yuko wemera umwuhagiro w'ivyaha, nurawakira n'ahantu uzi imbere y'Imana, kuko uzikura umunyavyaha, ugafata ingingo yo kuva mu vyaha, ukihana ukakira Kristo Yesu nk'umwami n'umukiza. Ubundi umuntu yakijijwe dukwiye kumutekerera iri jambo rimubwira ngo Imana yakubabariye. Haleluya. Imana yakubaba. Ese kweki tutagomba kubwira abandi ko Imana yabababariye? Yesu ashimwe. Imana ntimeze nk'abantu bene data. Burya umuntu kugira kubabarire biragorana, kuko umuntu hageze igikorwa c'imbabazi akubwira ngo sha wari warambabaje mugabo ntacyo. Aho mwumva harimo imbabazi. Ndakubabariye mugabo vrema narababaye. Imana suko ikora. Ubundi kwihana no kubabarirwa Bibiliya ivuga ko ari amahasa, birajana. Luka 24:47. Ubutumwa bwiza bwa Kristo buvuga yuko igihe Yesu amaze kuzuka, ngo kwihana no kubabarirwa bitegerezwa kuvugwa mu izina rya Yesu. Birajana. Nimba umuntu yihanye, tugomba kujya bapoma umupira, mupomemo ko yababariwe. Neje umurondere usubire umubaza ati mbe burya warafashe ingingo yo kuva mu vyaha, wumva warakiriye Yesu vy'ukuri? Nukuri numva naramwakira. Subira umwicarike umubwira ati wewe rero umwuhagiro w'ivyaha n'uwawe, bimwuzuzemwo. Umubwira ati ivyaha vyawe ko wemeye Yesu, ubu tuvyita umwuhagiro w'ivyaha vya kera. Yesu ashimwe. Nukuvuga ngo umwuhagiro w'ivyaha ufatanye no kwizera. Mu yandi majambo, ufatanye no kwakira. Umbwire mugenzi wawe ati wizera imbabazi z'Imana. Kuko hama hari ikibazo, none numenya gute ko yambabariye vrema? Burya yarambabariye, yarakubabariye.
ahubwo icyo wobazwa mbega uracagendera muri vya bindi. Ikibazo wogira ni ukigendera muri vya bindi. Ariko nimba wicara ukiyevariwa ugasanga ukigendera muri vya bindi, nezerwa kuko Yesu yagushikanye imbere y'Imana. Genda nk'uwemewe. Haleluya. Rero ikidufatanya n'umwuhagiro w'ivyaha nukwemera umwami Yesu, kwizera icyo yakoze, kwemera ko yavuye ku Mana akakwitangira, agatangirwa ivyaha vyawe. Ukuri, ukwemezwa kw'abantu bari muri Yesu vy'ukuri n'abantu bumva ko bari kit, bari free, baridegemvya. Icyaha nikizobaganza. Abaroma 6:14, icyaha nikizobaganza kuko mutaganzwa n'ivyagezwe ariko mugazwa n'ubuntu. Reka ubuntu bw'Imana bukuganze. Iyo uvyutse uvuga ati Mana warambabariye, iminsi yawe ibe myiza, ibitondo vyawe bibe vyiza, imigoroba yawe ibe myiza, ugiye mu gitanda ube mwiza. Bene data, au centre y'igikorwa Yesu yakoze hari umwuhagiro w'ivyaha. Yesu yakoze ibintu vyinshi, mugabo vers le but, vers l'accomplissement, tubona ko Yesu ngo yashizeho umwuhagiro w'ivyaha. Ugifise ikibazo mu bijanye n'ingene Imana ikubona, agakiza kawe karimo umugaga, karimo fissure. Utegerezwa kuba wemanga ko Imana ari umukunzi wawe. Utegerezwa kuba wemanga ko utakiri umwansi n'Imana. Kubera iki? Kuko ukwihana kwawe n'ukwemera Yesu kwazanye muri wewe umwuhagiro w'ivyaha. Rero icyo ni cya kabiri. Icya mbere, umwuhagiro w'ivyaha uva he? Mu kimazi cya Kristo Yesu, mu kwitanga kwa Yesu. Icya kabiri, umwuhagiro w'ivyaha ufatanye n'ukwizera, kuko si ivyuca, si ivyukorera. Haleluya. Ahubwo ni ibintu ugendana mu kwemera, mu kwizera. Uyu munsi ubajije umuntu ukamubwira ati mbega uyu munsi upfuye ubona woja mu ijuru, arakubwira ati vyovana n'ingene mpfuye meze. Uyu afise ingorane kubijanye n'umwuhagiro w'ivyaha. Mbega uyu munsi urangije uyu munsi wumva wo kwerita ubwami bw'Imana. Mpfuye niyejeje sawa, mugabo mpfuye niyejeje nuba mushije. Afise ikibazo mu mwuhagiro w'ivyaha. Umwuhagiro w'ivyaha, haleluya, Yesu ashimwe. Ubundi bene data, umwuhagiro w'ivyaha Bibiliya itubwira iki? Icyo Bibiliya itubwira nuko uyu mwuhagiro w'ivyaha duhava tubibona n'ubuzima tugendana. N'ahantu ugenda waremewe, mu vyiyumviro vyawe ukaba uzi ko wemewe. Icyo kuraza ishinga ni igihe ugendera mu buzima bw'ivyaha. Ariko nimba uzi ko wihanye, ukaba uzi ko watandukanye n'inzira za kera, ugomba kumenya yuko inzira yawe n'inzira ija he? Ng'ijuru. Nagukekeraye. Haleluya. Ico gituma iyi teme ivuga ngo umwuhagiro w'ivyaha vya kera kubari muri abatari muri Yesu uyu munsi bakeneye kuja muri, kugira ngo ivyaha vyabo bibe archive. Kuko bivuga ngo ivyaha vyawe sizovyibuka, ngo vyatawe mu kiyaga cu. Tu n'es pas ennemi de Dieu nimba uri muri Yesu. Tu es ami de Dieu. Uri umukunzi w'Imana. Haleluya. Haleluya. Dukomere Imana amashi menshi. Ikindi cya gatatu kumbure mavamereza ko nuko iyo tuvuze umwuhagiro w'ivyaha vya kera duca twumva yuko umwuhagiro w'ivyaha vya kera ufatanye no kutanjwanjwa. Ni kwanjwanjwa, kutanjanjwa. Iki cyose uramubake ngaha.
njanjwa. Mu kirundi cyumvikana kudafata minenegwe. Haleluya. Bene data, ubundi iyo tuvuze umwuhagiro w'ivyaha vya kera, bamwe turashobora gusanga twabaye disqualifié. Haleluya. Yesu ashimwe. Igihe wewe nyene utaye ivy'agakiza ugasubira mu vyaha, nimba vy'ukuri uri mu vyaha, nubu gukeneye kwatura kandi nguri mu nzira yo ijamwe, kuko wewe wasubiye hehe? Wasubiye mu vyaha, wanjanjwe. Umwuhagiro w'ivyaha vya kera ufatanye no kudafata minenegwe. Ntufate minenegwe. Ugiye hariya mu Baheburayo igice ca 2 ku murongo wa mbere gushika ku murongo wa 4 havuga gute? Haravuga ngo haravuga ngo ko dasoma hatariho. Abaheburayo igice ca 2 kuva ku murongo wa mbere. Ngo nico gituma dukwiye kurushiza kwitwararika ivyo twumvise, kugira ngo nidutwagwe akayombekere tukabivamo. Kuko ijambo ryavuye mu kanwa k'abamarayika ryagumyeho, kandi ibicumuro vyose no kutayumvira bikagererwa ingeso bikwiranye. 3, tweho tuzokwikiza dute nitwanjanjwa ku gakiza kangana gatyo kabanje kuvugwa n'umwami wacu, kagakomezwa kuri twebwe n'abakumvise. Imana ifatanije nabo kugashingira intahe, ishingisha ibimenyetso, ibitangaza, ibikomeye by'uburyo bwinshi, n'ingabire za mpwemu yera zagabanganijwe nk'uko yagomvye. Hano turumva yuko tugabishwa. Hariho umwuhagiro w'ivyaha, ariko ni wawe njanjwe ngo nutwagwa akayombekere ukabivamo. Amahera ntatuma ugenda akayombekere. Ibintu nibituma ugenda akayombekere. Haleluya. Ubundi bene data, aha tugiye mu ceti ca 2 ca Petero, ari rindi jambo rikomeye dushobora gusoma. Iceti ca 2 ca Petero, iceti ca 2 ca Petero, mu gice ca mbere caho kuva ku murongo wa 5. Iceti ca 2 ca Petero igice ca mbere kuva ku murongo wa 5. Haravuga ngo mbere kubw'iyo nyanduruko nyene. Batangura bavuga kubw'iyo nyanduruko nyene, kuko hejuru baba bariko bavuga ingene twahawe agakiza, tugahabwa ivyo kubaha Imana, Imana ikaduhindurira ingeso. Aha munsi baca bavuga ati ku murongo wa 5, 2 Pierre 1 verset 5, ngo mbere kubw'iyo nyanduruko nyene ubwanyu nimugire umwete wose. Haleluya. Mugire umwete wose. Ama ndatakaye gato. Nimugire umwete gose, ukwizera kwanyu mukongereko ingeso nziza muzongereko, ubwenge mubwongereko, ukwirinda mukongereko, ukwihangana mukongereko, ukubaha Imana mukongereko, ugukunda bene data, mukongereko urukundo. Umurongo w'8 ndawubatuye. Kuko namba mutagira ivyo bikagwira, bituma mutaba abanyabute canke ingumba kuvyo kumenya neza umwami wacu Yesu Kristo. 9, kuko utagira ivyo ari mumyi, il est aveugle, abona ibiri hafi gusa nk'inkoko. Ako mugabo nta kariko nga ngabona ibiri hafi, ngo yibagiye iki? Yibagiye umwuhagiro w'ivyaha vyiwe vya kera.
ngo umuntu yibagiye umwuhagiro w'ibyaha byiwe vya kera, il est comme aveugle, ameze nk'impumyi, ngameze nk'umuntu abona hafi. Nigiki cerekana uwibagiye umwuhagiro w'ibyaha byiwe vya kera? Hejuru bavuze ivyo yatakaje ingeso nziza, atakaza urukundo n'abandi, atakaza kwihangana, yatakaje ubugwaneza. Rero umwuhagiro w'ibyaha vya kera ni urufatiro rw'ico Yesu yakoze muri twebwe. ubakako ntuzumere nk'impumyi, ntuzumere nk'uwibagiye umwuhagiro w'ibyaha vyiwe vya kera. Abaheburayo igice ca 10 ku murongo wa 20 na kangahe? Murongo wa 26 gushika ku murongo wa 31, tunyarutse tujeyo. Hébreux 10 kuva ku murongo wa 26 niho turi. Abaheburayo igice ca 10 murongo wa 26 kumaro haravuga ngo kuko namba dukora ivyaha ibigirankana kandi tumaze guhabwa kumenya ivy'ukuri, ntihaba hagisigaye ikimazi c'ivyaha. Ubundi ikimazi c'ivyaha ntigikuraho na manque d'assurance. Hari abantu bakekeranya ivy'agakiza ataco bivuyeko kubera ignorance, kutamenya. Nibo dutera intege ko badakwiye kwicira urubanza igihe ataco bihagazeko. Ariko ngaha hari urundi ruhande rw'abantu ngo baba mu vyaha ibigira. Rero kuba mu vyaha ibigirankana kubwawe bikuraho ikimazi c'aha. Ucusubira tuvuga ko ucusubira kuba paye. Ico witwa n'Imana ikizi, ariko ico tuzi neza nuko hataba hakiriho kuvuga ikimazi c'ivyaha. 21 ariko haba hasigaye kwitegana ubwoba, gutsindwa n'urubanza, no kwitega umuriro w'inkazi uzorigata abansi b'Imana. Ukengereye ivyagezwe vya Mose, ivyabona 2 canke 3 biramwicisha atakagongwe, mugira ngo umuntu ntazoba akwiye guhanwa ibirushije cyane, asiribanza umwana w'Imana akimvira ko amaraso y'isezerano yamwejeje arayigihumane agacokora mpwemu w'ubuntu. Kuko tuzi uwavuze ati uguhora n'ukwanje ni jewe nzobasubiza mu nkoko, kandi uhoraho azocira urubanza abantu biwe. Titre y'aka passage yanditse ko gute? Imburi. Cyanya abantu mubize mu bantu bitwa ko bakijijwe nta barimo. Barimwo cyanye ni barimo. Bamwe turicaranye ngaha, abantu bakora ivyaha ibigira nkana, abantu basiribanga izina ry'umwana w'Imana, ng'abantu bacokora mpwemu yera. Aba rero nitwihende ngo n'abapagani batamenye Yesu. Aba n'abantu bamenye amaraso ya Yesu, n'abantu bigeze kunezererwa ivy'agakiza, n'abantu bigeze kwiterera hejuru bavuga ngo Yesu yangiriye neza. Aba nibo ngo baguye aha hantu ngo kubwaba ya pas encore de sacrifice de péché, bitevye le châtiment comme les autres. Il faut faire attention. Ubundi hari umuntu mwicarana akakubwira ko ari mu vyaha, nawe ugafata umwanya wo kumwereka ingene yobivamo, kuko muba mwemezanya ko ari mu bintu bitari vyo, ari kwiba, ari gusambana, hari amafuti y'uburyo bwose. Kubera burya umuntu uyu bariko baravuga muri we mpwemu kaguma kongore, aguma yumva yiyagiriza. Ariko waheza kumufasha, hajya witwa ngo uri kuraheraheza, ukaza wumva ariko avuga ngo nukuri ngo Imana imfashe. Igufashe iki? Oya, wewe uracafuye responsabilité yawe.
usange n'umuntu ariko ari mu cyaha avuga ngo nukuri Imana ishobotse. Ayo n'amajambo y'idini. Nukuri Imana ifashe, ndagiye kugerageza Imana ifashe. Bene data, ntacyo Imana igufasha mu ivyo bintu, kuko icyo Imana yadufashije kiri clair. Imana yarashizeho umwuhagiro w'ivyaha. None hari ikindi Imana yogufasha? Imana yatanze umwana wayo w'ikinege kugera hapfa, wewe ukeneye isubire kugufasha iki? Umwuhagiro w'ivyaha uri disponible, ngo Yesu yarawushizeho. Ico ni cambere. Wewe kubona wumva uri mu vyaha, mbe ninda bikubarira? Ni mwemu, ni Imana. Imana ifise ibikorwa bibiri. Yashizeho umwuhagiro w'ivyaha. 2, iriko irakubwira kuri mu cyaha. 3, si yigufasha. Uragabe. Ni wewe. Nta mana ufashe. Ni wewe. Erega bene data, burya agakiza turimwo Bibiri ivuga ngo nitukanjwanjweko. Nka kwanjwanjwa, kwanjanjwa, nitukanjanjweko. Ubundi bene data, Yesu Bibiliya hariya twasomye mu Baheburayo igice ca mbere, twasomye 40. Umurongo wa 3 n'uwa 4 utubwira ngo Yesu ari he? Ubu Yesu ari mu ijuru. Yesu nazogaruka gupfira ibyaha byawe. Twatangwe tuvuga ko atandukanye n'abavugi n'abaherezi b'isezerano bya kera, kuko bobo ngo batanze ibimazi kenshi, ariko Kristo ikimazi yagitanze une fois pour toutes. Nazogaruka gupfira ibyaha by'abanyabyaha. Nous donne nous ajuster aujourd'hui. Jipange sawa sawa. Menya kuruware yawe, menya icuri, menya yuri kuraja. Yesu nazogaruka gupfira ibyaha byawe. Il est dans la gloire, il est auprès du Père. Yasubiye mu kibanza ciwe. Uyu munsi aguma araba tujya mwa arico yirengagije aho namusanze, yirengagije ingene namukijije ari ku mfiro, yirengagije ingene kwasiteri yaguye avama ari umwe, yibagiye aho namusanze umuryango waramutaye. Yesu aguma avuga ati oh la la, mbega ntaramenya ivyanditswe yuko je ntazosubirayo keretse ngiye kubaja. Bene data, wiyajiste, wewe uhagarare neza. Nuvuge ngo nukuri ngo Imana ifashe, uri kuratubesha. Nukuri Imana ingirire neza, nizeye ko izonshoboza. Imana yaragushoboje, yatanze Yesu, kandi niri krinyota ararume uri mu vyaha. Twa ucuhaguruka ukavayo. Alleluia. Rero iyo tuvuze umwuhagiro w'ivyaha vya kera, twavuze ibintu bingahe? Uva mu kimazi c'icaha. Yesu wenyene aho tubona yitanze agashiraho umwuhagiro w'ivyaha. Ikigira kabiri, umwuhagiro w'ivyaha udusaba kwizera, kwemera ko Yesu ari we yavuye mu ijuru ku bwawe, ukemanga ico yakoze, kikagutera kwihana no kwicuza, ugafata ingingo yo kuva mu vyaha. Nico gihe umwuhagiro w'ivyaha urabaho mu buzima bwawe. Ica gatatu, garder jalousement. Grand Seigneur niwe yambwira ati umugore Imana yaguhaye umwakirana amaboko yose. None ndamwakirana amaboko yose gute? Nawe agakiza Imana yaguhaye. Jalousement. Ngira mugenza ati jalousement. Ntiwanjajwe. Bene data, wotuma upfubuza ibintu, mugabo ukabana n'Imana amahoro. Dukomere umwami wacu amashi. Amashi menshi ku mwami wacu Yesu Kristo. Warakoze mwami Mana.
Icambere two kwakira umuntu vy'ukuri akeneye uyu mwuhagiro w'ivyaha. Aha turavuga umuntu akeneye kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Twumvise yuko umwuhagiro w'ivyaha urahari. Rero abari mu vyaha, abari mu mwiza, bakeneye kuza kuri Yesu, bakeneye kwemera Yesu, bakeneye kuza kwemanga ko bamwemeye nk'umwami n'umukiza, kugira ngo ababohore, abababarire, abakize, bagendane umwuhagiro w'ivyaha. Naho yoba umwe turamufasha kandi twitonze. Ico tumusaba nuko atwiyereka ahari gusa kugira ngo dufashanye nawe gusenga. Ntugire ubwoba, uyu n'umunsi wawe. Wakire Kristo, wakire umwuhagiro w'ivyaha. Uduze ikiganza cawe, ntugire ubwoba. Alleluia. Uduze ikiganza cawe, ntukekeranye, nturaba uwo muri kumwe. Ingo wakira agakiza. Ngwino kuri Yesu. Alleluia. Rero Imana ize gushoboza aba bantu, naho batobikorera ngaha barashobora kubikorera mu vyumba vyabo. Bashobora kurondera umukozi w'Imana par après akagufasha. Le reste turashobora guhaguruka, uduze ibiganza vyawe. Narahariwe, naracunguwe, ndumwana w'Imana, ndumuraganwa, ndumuraganwa na Kristo. Narahariwe, Yesu we. Uduze ibiganza vyawe, umushimire, umubwire kunezerewe. Ugurura umutima wawe, ugurura umutima wawe. Kristo. Sabimani ngomezi. Yesu we. Senga. Haleluya. Yanchungusha amaraso yiwe. Yanchungusha amaraso yiwe. Yangize ngerisha. Uiwe. Nawe ruwaje. Narahariwe.
vyawe ubwira Imana ati Imana ndagomba gushishikara, je vais avancer avec toi. Senga vuga ngo ndanse bisabaza mu izina rya Yesu. Isengere vuga ngo ndanse bisubiza inyuma uno mwaka, ndanse de distraction mu izina rya Yesu. Senga duza ijwi ryawe, isengere bwira Imana ati Mana nje imbere yawe, fata ukuboko mpagurutsa Mana ndi hano, ndugure umutima wanje, subira unyuzuze ishaka ry'ijambo ryawe, nyuzuze ishaka yo gusenga, nyuzuze ishaka yo kubana n'abandi. Senga duza ijwi ryawe, bwira Imana ati Mana ndi hano, ndaciye bugufi, ndashize hasi ibyo umubiri ushaka, ibyo kamere gashaka, ndashize hasi ibyo umubiri unkwegeramo, ibyo kamere gakunda, nk'izina rya Yesu. Senga uvuge ngo ndashize hasi ibyiyumviro byanje, ndanse kwishimikiza ibyiyumviro byanje. Senga bwira Imana ati Mana ndanse gukurikira imico y'isi, ibyiyumviro by'abantu, ndanse gukurikira imigambi y'abantu ku bugingo bwanje, ndagomba gukurikira umugambi wawe ku buzima bwanje, ndagomba gukurikira inzira ushakamo, ndagomba gukurikira ibyo ungombamo Mwana. Urakoze Yesu ko wagendeye ishengero ryawe, urakoze kubakiriye rino jambo, urakoze kubo ryasubije mu intege, urakoze kubo risubije ku murongo Mana, urakoze cyane, urakoze kubo rihagurukije, urakoze kubo ryongeyemo inkomezi, urakoze kubakiriye ijambo mu mitima yawe. Urakoze Mana, urakoze. Yesu ashimwe. Bene data mugakiza Bibiliya twemera ko tutazokogwa n'isoni, ntituzoteterwa, ntituzomaramara, ariko icyo dusabwa kugenda neza gusa. Imigisha irahari uno mwaka, Imana izoducira inzira, Imana izodukiza, Imana izobikora, ntizoduta, ntizoduheba. Icyo Imana isaba si bibiri, ni kimwe gusa, gendera agakiza wahawe, ibisigaye ni inyongera. Umwami Yesu abagire neza. Turarangije, Imana ibitangira imbere, muze mugire indwi nziza n'ibikorwa byiza. Murakoze cyane.